Ku mazina yiwanje nitwa Nicure Anosiata, hama ndubatse mfise abana 6, ku myaka naho mfise 43. Hanyuma ku byo nkora navyo sanzwe mu kazi ka misi yose, ibyo dukora twe dusanzwe turabarimyi kandi turabajisha. Twe tujisha ibintu bitandukanye, turajisha inkoko, turajisha amaparato, turajisha ibyo bita amasupra n'ubuntu usanga tujisha butandukanye. Turiga kujisha ibintu bimeze nk'inaga. Tweko batujisha twabonye bidufasha cyane mu miryango yacu. Mu gihe turiko turabijisha turashobora kuronka agasabuni tugasanga mu muryango byadufashije mu gihe biriko biratera imbere, ariko muri kino gihe icyo mbona cyo tubifitamwe ibibazo kubera ibintu byarahindutse, turashora baraduheranira. Niyo ngorane tubona dufise. Utuba twita utuvide. Aka turiko turakajisha ku bisanzwe, ni ukuvuga nk'aka n'agatanguye mu gitondo ndashobora kugerageza nkarara ndagaciye bukeye nkacanjisha agatemere kako nkakarumye. Badukoresha mu gushariza canke kumanika ku matarafo mu nzu, canke mu miduga bariko baragenda, canke gushiramwo utuntu nko mu biro nka turya tuntu usanga bashiramwo amakaramu, utuntu tw'amagomo usanga bashizemwo. Utu nitwo dukora. Ibi dusanzwe dukoresha ubu nitwe dusanzwe tuvyironderera. Ntivyitworohera cyane, ariko turagerageza kubirondera tugasanga twabirose naho bigumye. Ni ukuvuga ibi duca ibintu bita ibikamba. Rero udashoboye kubikora ngo bikube, utegezwa gutanga amahera bakabigufashamwo abashoboye kubigwegura kugira habonekemwo ubugwego. Intambamye rero iyo wabuze amafaranga, ibishoboka yuko uba warose amahera, bisaba amasabuni, bisaba utuntu twishi kuko urabona ko dutegerezwa kumesura ntibiba bisuku, bitezwa kuba ufise uburyo bwo kumesa kuko tukibigwegura biba bisa nk'uku, ariko kugira ubirondere kugira bigaruke kwera nk'uku bitwara uburyo navyo nyene. Tukaca dusanga rero nimba udashoboye kubikuba utezwa gutanga amahera yo kubikubisha. Ibi biva mu bintu bita ikamba. Ibikamba vy'igatane, si ibikamba byose, hari ibikamba bita ibikamba buraya, ariko biba vyita igatane. Ni ukuvuga ibintu usanga biriko amahwa. Turashobora kubirima, ikibazo kihari ntibiduga nk'uko twe twavyipfuza. Nubwo tuba tuburimye nk'ubu byoca bisaba ko turindira imyaka 5. None umwuga wacu urindira imyaka 5 utari kurakora, biba byafashe igihe kinini. Bisaba rero ko tubirondera ku babirimye tukabaha amafaranga hama bakabiduha. Abagabo bacu ubu baravyakira neza kuko babonye ko bidufasha mu muryango mu gihe tutagize ikibazo cyo guheranirwa. Nimba birashoboka ugasanga nimba wakagurishije hari hakenye umunyu ugasanga wawuguze, ivyo rero biratuma usanga bavyakira neza. Cyangwa umwana bamwirukanye kwishuri ko yabuze ikaramu ugasanga wayimuguriye. Ico rero caradufasha cyane, bikaca bituma bavyakira neza. Kuko uretse n'ivyo harageze aho nkora, hanyuma maze gukora ndabona ko ndose udufaranga tumeze nk'udufatika buke, ndagenda ndagura indimo, n'ubu ndayirima. Hanyuma rero nico gituma jewe n'umugabo wanje acabona ati ibi naho babankiye byari bifise akamaro, naho ubavuga ati byarabankiye muga byari bifise akamaro. Yihweje aho hantu ngiye kuharima akabona ndasoromye imirima yaho ndayitahanye. Rero nico gituma avuga ati ivyo naho byase byari bifise akamaro. Ibi ikuntu twege twabidandaza, twebwe isanzwe ntitwigeze turonka amasoko batwereka uku. Iyo tuba twararonka amasoko bigaragara yuko tuba twarateye imbere kurusha. Rero amasoko yiwacu nibaza ko twege nta masoko turaronka kuko nubundi nayo turonka dusanga twakoreye abandi. Nitumenye ukuntu baza kunguka, twe tubona baza bakaturangura. Nukuvuga nk'ikintu aza kuba yagurishije 30 aguha 5,000 kuko nimba mwajanye.
rero uca utora yo nyene nico gituma tubona turiko dukorera mu buhombe. Twebwe ukuri akamo twobatera akamo kugira bihutire kugira umwuga kuko navyo birafasha, kuko mu gihe tugezemwo nk'iki n'igihe usanga kigoye bisaba yuko umukenyezi agira ico afashije mu rugo. Ubundi ubaye mu rugo ataco uriko urakora usanga hariho vyinshi umugabo atorondera ngo aronke mu gihe ariko abirondera wenyene, ariko muriko murafashanya birafise akamaro. Rero ibi bintu vyo kujisha n'ibintu dushoboye, kuko naho budashoboye kwirirwa urikorera ibintu ngo wikorere nk'izi ngiga turiko turabona ngaha, ibi urashobora kubikora kandi ugasanga vyagutejeje imbere. Akamo twotera abagabo twobasaba kugira baze barareka abadamu kugira nabo bakore bashika imbere, kuko hari igihe ivyo turokora tuzosanga hari igihe uba ufise umugabo ugasanga nawe niyo myuga nta numwe afise, nuwo kuzindura aja ku kabare abuze ikiraka canke abuze aha uwaza gukorera ugasanga mu muryango harabaye ubukene. Ariko mu gihe boreka abadamu babo bakaza barakora twishi bosanga hari ikintu kiriko kirongera mu muryango, ugasanga barafise iterambere riva muri turya na turiya, kuko bishika uno musi habuze kirya urya kakizana, ugasanga muriko murafashanya mu rugo. Ko je ndabona ko mu muryango je ndabona hari ico nafashije, kuko muri abo bana bose navuze nareze je ku vy'ukuri nubakanye n'uwapfakaye, bamwe nareze abo nasize ndahasanga kandi vyagenze neza. Ubu ndiko ndabasohora bamwe, umva kubasohora yo ndiko nkoresha uyu mwuga wiwanje.